Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi, aho byamaze kumenyekana ko byanze bikunze irijoro coup d'etat irara iba, kuko biramaze kwemezwa n'inzego nka zose z'umutekano kandi n'inzego z'umugambwe zaramaze kwemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye bagomba kumutembagaza ku buryo azaguma mu mahanga aho yagiye, mu gihe nawe yaramaze kubitahura hakiri kare agafata ingendo yo kujya mu mahanga, ariko akajyayo mbere yuko nyine yo coup d'etat iba, kuko yarazi neza ko niba ari mu Burundi ashobora guhita afatwa agapfungwa nkuko nawe nyine yagiye afunga ibihangange bikomeye cyane mu butegetsi bwiwe, nkuko nyine yafunze General Arengiyome Bunyoni. Amakuru ariko aradushikira nuko RTNB iradiyo y'igihugu na televiziyo y'igihugu byamaze kujya mu minwe y'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba igisigaye ari uko isaha n'isaha bagiye gutangaza coup d'etat, kandi akaba no ku kirimba hamaze gufatwa kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ari amakuru y'ibanga bashaka kuhakura, ndetse bakaba bashaka no gucungera abana b'umukuru w'igihugu kugira ngo ntihaze kugira ikibazo kiba, kuko barazi neza ko hari abashobora kwikinka mu kiza bakaza kugira nabi abana b'umukuru w'igihugu. Ni byinshi twabateguriye bijanye n'ibiriko birategurwa nyuma mbere yaho batangariza coup d'etat ku mugaragaro ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abajenerali nka bose bagiye hamwe bariko barakora inama ariyo iza kuvamo uzaba arongoye igihugu by'imfatakibanza mu gihe bazaba bariko barategura amatora. Ibyo byose bikaba biriko birakorwa n'abajenerali nka bose, kandi abenshi bariko barategura iyo coup d'etat ni bamwe nyine bari mu mugambwe ku butegetsi, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yashize yagaragaye yihebuye avuga ko abashaka kumutembagaza ku butegetsi ari abanyine binyegeje mu mugambwe ku butegetsi, barya nyine bahora bamubwira ko ibyo ariko arakora ari byiza. Ni byinshi tumaze iminsi tubashikiriza ko inombonesha kure bijanye nyine nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka gutembagazwa ku butegetsi, abashaka kumutembagaza ku butegetsi akare bamwe nyine bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'urongoye umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, kandi bakaba barababajwe bikomeye cyane n'ipfungwa rya General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo yivugiye ko ibintu bibaye ari ibintu bibabaje cyane, kandi ko Perezida Evariste Ndayishimiye atawe yigize agisha inama kugira ngo apfunge General Arengiyome Bunyoni, ahubwo akaba yabikoranye n'abansi b'igihugu ndetse n'umugambwe muri rusange, ariyo mpamvu bamubwiye ko batazamwihanganira nagumya kunana ntarekura Perezida Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Akaba ari nabyo bigiye kuba muri nijoro, aho amasoko menshi yemeza ko amanama ategura irangizwa rya coup d'etat yamaze kuba, kandi ko bamaze kwemeza ko isaha n'isaha mushobora kumva ko nyine coup d'etat ibaye, bakabicisha ku iradiyo y'igihugu RTNB ndetse na televiziyo y'igihugu, aho hari akarwi k'abajenerali kagiye kuba karongoye igihugu c'u Burundi mu gihe cy'imfata kibanza, bagitegereje gutora umukuru w'igihugu mushasha ushobora kuba Ndikuriyo arongoye umugambwe uri ku butegetsi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu mugoroba. Wifuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo koreshizeho inkuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Burundi burashobora kwinjira mu byago, nico gituma abasenga mukwiye kurushiriza gusenga mwinginga uhoraho ngo atabare igihugu nticyongere kugwa mu byago nk'icyo byaguyemo mu mwaka wa 2015, aho amaraso y'abarundi b'inzirakarengane yamenetse ari menshi, abandi bakayata bagahunga, aho byateje igihombo gikomeye igihugu c'u Burundi. Kugeza n'uyu munsi hakaba hari abarundi b'incabwenge kandi bahoze bakorera igihugu c'u Burundi bakiri hanze y'igihugu, bahunze intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD kubera ibyo ariko irakorera abarundi batari bake. Amakuru yo kwizerwa inyuma yaho umukuru w'igihugu ahagarikiye umugambi wo kumuhirika agapfunga bamwe mu bo yagirije ko bari inyuma y'uwo mugambi. Aha twavuga nka General Arengiyome Bunyoni wavuga ko ari we yari ku isonga, akaba ari nawe yahavuye acaja ku butegetsi nyuma y'ikiringo c'imfata kibanza, naco kikaba cari kurongorwa n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare General Prime Niyongabo. Byamenyekanye umugambi wo gupfunga aba inyuma y'iryo hirikwa y'ubutegetsi ritagishobotse, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye
asa n'uwahawe gasopo kuko yisanze asigaye wenyine, bose ata n'umwe mu bo bita abagize inama nkuru y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD, iyo nayo ikaba igizwe n'igice kinini c'abajenerali. Nyuma yo gupfunga Generali Ngiyome Bunyoni, Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yariko arategura guhagarika Generali Prime Niyongabo, amwagiriza ko yariye amafaranga y'igisirikare, bitamushobokeye na gatoya kuko yasanze bagenzi we bamaze kuba magabo. Yisanze asa n'uwaba yitaye mu mucanwa ukomeye cane, akaba yaciye asa n'uhesha inyuma y'impanuro ya General de Brigade Julius, uwari yateguwe kumusubirira Prime Niyongabo. Abashigikiye Ngiyome Bunyoni boba basabye Perezida Evariste kumurekura, mu gihe atabikoze ko atazashobora azoca akumirwa mu matora yimirije imbere. Inararibonye ziriko zimwagiriza gusambura umugambwe wa CNDD-FDD no kumanyagura nyine akoresheje ingufu afise z'ubutegetsi, nk'uko nyine umuhisi Petero Nkurunziza yabigenje mu minsi ya mbere, aho yasambuye umugambwe akoresheje ingufu yari afise icyo gihe, akirukana wahetse umugambwe kugeza ushitse ku butegetsi Hussein Rajabu. Ibyababaje abagumyabanga batari bake babonye nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yaba agiye kubikora, ariko bavuga ko batazigera babyihanganira bavanye n'ukuntu umuhisi Petero Nkurunziza yagejeje igihugu ahantu habi cane. Ariyo mpamvu nyine nabo babonye ko bagomeje kwihanganira Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyine ashobora gutura igihugu mu manga, nk'uko nyine bamwagiriza ko ariko arahemukira umugambwe ndetse n'abamushize ku butegetsi. Kugeza ubu Perezida Evariste yamaze kumva ko ashobora guhirikwa umwanya n'umwanya, ari naco gituma ariko agerageza kwimenyereza amakungu mu ngendo nyinshi inyuma y'igihugu, nk'uzohava asaba ubutabazi buvuye inyuma y'igihugu, aho amasoko menshi yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kumenya umugambi wo kumutembagaza agahita agenda hanze y'igihugu, aho nk'inama yagiyemo itangura ku munsi w'ejo, ariko we akaba amazeyo iminsi 3, aho benshi bemeza ko nyine yagiye azi neza ko agomba guhirikwa ku butegetsi, kandi yari azi neza ko babuhiritse ari mu gihugu bahita bamufata bakamupfunga canke se bakamugandagura, nk'uko byagiye bigenda mu myaka yashize, aho bahirikaga ubutegetsi bagaca bapfungwa wari uri ku butegetsi canke se bakamugandagura. Akaba ari byo yatinye, amaze agenda hakiri kare kugira ngo nibiramuka bibaye ntazigere yicwa canke se ngo afungwe, kuko yari azi ko namara kugera mu minwe yabo bashaka gutembagaza ubutegetsi bamupfungira mu dusho tubi cyane. Yari amaze iminsi yubakira Generali Ngiyome Bunyoni ndetse n'abandi benshi bari bagiye gufatwa, ariko akabona ko aramutse abafashe ashobora guhita asambura igihugu, kandi ko nawe bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Aho ni mu gihe izo nararibonye za CNDD-FDD basa n'abari bamaze kumukurako amaboko, kuko atigeze akora ibyo bamusabye, nko gusubiza hamwe umugambwe CNDD-FDD, kurekura abakoreye umugambwe bimwe biboneka nyine nka bamwe bapfunzwe 2015 ndetse n'abagiye bapfungwa nyuma yaho, harimwo na Generali Ngiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, no gutahukana bamwe mu ndongozi za CNDD bahunze muri 2015 ku kiringo ca gatatu ca Perezida Petero Nkurunziza. Ariko ibyo byose bikaba byaramunaniye, ariyo mpamvu nyine bamwe mu nararibonye z'umugambwe bahisemo kumukuramwo amaboko, bakabona ko n'ubundi ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi, bakavuga ko ariko arakorana n'abamenja, abo bise abansi b'igihugu nyine bamwe kera badashaka ko igihugu c'u Burundi gitera imbere. Kubw'ibyo bakaba bari bamwihojeje kugira amare igihe ashingaje, ari nayo ntumbero umugambwe CNDD-FDD wakorebeje mu gutegura uwugiye guhabwa kwitoza kuba umukuru w'igihugu nk'umukandida aserukira CNDD-FDD, akaba ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe Honorable Reveriyano Ndikuriyo. Murazi nyine ko amaze igihe kitari gito akora imyimenyerezo itandukanye, kandi akaba ariko arazenguruka mu mazone y'igihugu cose, asa nyine n'uriko arakora imyamamazo mu ibanga rikomeye cyane, ariko akaba yarabitumwe na bamwe mu nararibonye z'umugambwe, kuko babona ko nyine ariwe bashaka ko arongora igihugu c'u Burundi nyuma y'uko bamaze gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu nawe akaba ariko aruzunguruka igihugu cose nk'uriko arubaka umugambwe, bivugwa ko wasambuwe n'uwo bita ko yari umwana w'umugambwe, amaze kubwa n'uwo mugambwe yaciye awurengera yiyita umubyeyi wawo, kandi bizwi ko umwana atabyara se.
Honorable Reverien Ndikuriyo asa n'uriko yubaka ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yasambuye muri CNDD-FDD, aho benshi mu nararibonye za CNDD-FDD bagiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ko yasambuye umugambwe kuva ku rwego rwo hasi kugera ku rwego rwo hejuru. Honorable Ndikuriyo yoba ahanganye na Perezida Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye inyuma yo kumenya ko atamahirwe agifise yo kwitoza mu matora ari imbere, yoba ariko yiyumvira gukora ibyo bamusaba canke gusambura ako kagwi katifuza ko azokongera kwitoza mu kiringo kiri imbere. Perezida Neva ngo yoba yari yateguye guhagarika Ndikuriyo, ariko akaba yasanze bidashoboka kuko harinda gukorana imirwi ibiri. Inama nkuru y'inararibonye bemeza ikurwa rya Ndikuriyo, aba nabo nta numwe ashigikiye icifuzo ca Ndayishimiye kuko bose barazi ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi atabushobozi afise bwo kurongora igihugu cy'u Burundi, ariyo mpamvu atagumya gushigikira amakosa ariko arakora. Ikintu ca kabiri cari gushoboka nyine ni inama nshingamateka kugira yambure ubudahangarwa bwa Honorable Ndikuriyo, ariko ibyo byose nabyo ntibyashobotse kuko Ndikuriyo arakunzwe cyane kandi arafise n'imbaraga zihambaye ku buryo atari ibintu byakorohera Perezida Evariste Ndayishimiye utiyumvwamwo n'abagunyabanga nka bose babona ko nyine ariko arabahemukira kandi ko ariko arafata inzira inyereye. Perezida Ndayishimiye akaba yoba ibyo gufata Ndikuriyo byaramunaniye ngo yoba ariko arategura kwagiriza Honorable Reverien Ndikuriyo ko yoba afise igisoda ciwe ngo basangiye na General Bunyoni mu ntumbero yo kumufata atanama n'imwe biciyemwo. Akaba ari naco gituma hasohotse itegeko ryo kubuza kwambara imyambaro isa n'iya gisirikare. Mumaze iminsi mubibona nyine, turamaze iminsi tunabishikiriza kuri no mboneshakure ndetse n'icyo bagendeyeho kugira ngo bahagarike iyo myambaro, ariko ibyo byose bikaba byarateguwe na Perezida Evariste Ndayishimiye wamaze kumenya ko imbonerakure nazo nyine ziriko ziritoza kugira ngo zizarwanye abatazashigikira itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Abashigikiye Generali Arengiyome Bunyoni ari nabo bashigikiye Reverien Ndikuriyo ngo boba bari magabo. Burya hamwe Ndayishimiye yosubira gufata n'umwe ngo ntibomurindiriza ko aheza ikiringo arimwo, ariyo mpamvu nyine muri no joro amasoko menshi yemeza ko inama za nyuma zo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye zarangiye, igisigaye ari kubitangariza ku iradiyo y'abanyagihugu, abarundi bose bakamenya ko Perezida Evariste Ndayishimiye atakiri perezida wabo, aho bazakubwirwa umushasha agiye kumusubirira. Perezida Ndayishimiye ngo arahitamwo kurekura Generali Arengiyome Bunyoni canke guheba ikiringo, ariko nawe ngo akaba yoba ariko ariga imikenyero yo gusambura ako karwi, ariko byaramaze kumunanira kuko ako karwi karafise ingufu zikomeye cyane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ni umwana mu mugambwe kandi nta n'ibikomeye yakoze ku rugamba, ariyo mpamvu avuga ko adagomba kubasamburira umugambwe, ahubwo ko bagomba gukora igishoboka cyose bakamwikura ko, kuko ntaco yazageza ku Barundi ndetse n'abagumyabanga bamuhaye icyizere ngo abarongore, ariko icyo cyizere bamuhaye akaba atacyo yigeze aha agaciro, ahubwo akaba ngo yarashimye gukorana n'abansi b'igihugu, aho yanze kwemera ibyo bamusabye byose, aho icyo bamusabaga ca mbere kwari ukurekura Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi akidegembya, kandi akarekura ndetse n'abapfungwa bagizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Ibyo byose byaramunaniye, baranamusabye gutahukana impahazwa za politike ziri hanze y'igihugu zahunze 2015, ariko ibyo byose byaramunaniye, akaba ariyo mpamvu ako karwi k'abajenerali ndetse n'akarwi k'inararibonye karongoye umugambwe ku butegetsi kashimye ko kagomba gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye atakibisibya, ariko bikakorwa mu ruyeri rukomeye cyane ku buryo atamaraso y'abarundi agomba kumeneka, kuko barabizi neza ko batakongera gukora ibara nk'ibyabaye mu mwaka wa 2015, kuko barazi neza ko nabo bishobora kubakwegera amakuba akomeye cyane, ariyo mpamvu babiteguye neza ku buryo iyi kudeta iza kuba atamaraso na makeya amenetse ku butaka bw'u Burundi, kuko amasoko menshi yemeza ko no ku Kirimba boherejeyo abacunga umutekano kugira ngo abana b'umukuru w'igihugu ntibaze kugira ikibazo, ataza kugira abikika mu kiza bakaza kugandagura abo bana, amaze abahiritse ubutegetsi bakaba bambaye ibara mu ntangiriro ibyaza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane.
ni byinshi turiko turabatohoreza umwanya n'umwanya turaza kubasomera itangazo rizaba rimaze gusomerwa ku iradiyo ndetse na televiziyo y'igihugu, aho akarwi kagiye gusoma iryo tangazo kiteguye kandi kagiye nyine kurisoma mu minota iri buze imbere. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.